Bizimana Abubakar Karombo benshi mwamenyeye ku muziki nka Satete di Burundi canke Satubi ararahira akarengwa yuko hano mu Burundi atamuririmbyi numwe arasohora indirimbo ngo isumvye views nk'iyo yakoranye na Medi. Ariko nk'uko abantu benshi bakunze gukurikirana cyane ibintu by'umuziki ariko bakakurikirana cyane ivyerekeye indirimbo cyane ko YouTube nuko Irankunda Heri benshi mwamenye muziki nka Dramati kuri ubu indirimbo yiwe Madam yasohoye inyuma y'imezi indwi igiye hanze nayo iza yarakwije views anganya neza na neza nkayo Beautiful ya Medi na Satubi bakoranye. Kuri ubu bose bamaze kuba bakwiza views zirenga imiliyoni 2,260,000 mu gihe biruko Satubi wewe arahera karengwa yuko atamuririmbyi numwe wo mu Burundi ashobora kubishikako. Mu mwaka wa 2021 Satubi yanditse ati ngwanisha ukuri nko kurima bakaniha ndabahanura kunwa amazi menshi hamwe na Burundi whisky. Ati ukitaka bifu na Satubi fikisha 3 million views. Ati nimba ushaka nimba ushaka bifu na Satubi nukwize miliyoni 3 z'ama views. Ariko nkuko bikunze kuboneka nuko kuri ubu Dramati azirazikwije, ariko ibi Satubi ntabikozwa. Akaba ndetse yanditse ubutumwa budasanzwe yagira ati itangazo ryo kubeshuza aya ni amateka agize ubuzima bwanje yarubiwe cyane gose ndetse n'amaraso akwa guseseka. Ibi ngibi ngira ndabakurire inkoni ku gishitsi kandi atagwanko na rumwe, ahubwo kugira ngo dushirane ku murongo. Murambabarira nta nzigo nakuranye, nta gwanko nakuranye, eka nta nico novyungukiramo. Muvyanka muvyemera gushika ubu mu Burundi nta urasumba views. Gushika ubu mu Burundi nta ndirimbo iraruta views Beautiful. Indirimbo Beautiful ni indirimbo yakoze amateka ku isi ndetse nta n'uburegereza vuba. Ati ni indirimbo ya trendize cyane haba muri Brazil n'ahandi, ndetse itrendinga no gushika Shazam, trendinga kuri TikTok ku ma challenge. Acandika ati mubenya neza nyuma y'ipost haza kuvugwa ko tutabakunda, ariko ntako tutageze mu kubashigikira. Ndarindiriye uzonyanka amateka biciye mu nzira zitari fake boost views canke I'm sorry tuba aharire dusome YouTube comment. Okay, reka rero tubanze turaba Satubire kuri ubuno butumwa bigaragaza neza, yerekana neza yuko indirimbo ya Dramati yitwa Madam yoba yarakoreshejwe boosting kugira ngo ashobore gushika kuri ibi. Ariko turavye hirya no hino tukaraba kungana indirimbo zubatse, nuko indirimbo zose mazimaze gukwiza views imiliyoni 4, haba ino ndirimbo ya Satubi canke indo ndirimbo ya Madam. Satubi akaba yakwije imiliyoni 4,200,000 inyuma y'imyaka 2, ariko Dramati wewe akaba yarakwije anoma views inyuma y'amezi 7 gusa. Mu gihe ku like tubona yuko Satubi ala like ashika 40,000, mu gihe Dramati wewe like ashika 57,000. Dramati yasize ko ino ndirimbo ku itekerezo rya 5 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2022, mu gihe Satubi wewe yashize ko ino ndirimbo mu kwezi kwa 12 mwaka wa 2020. Bimeze uko rero, mu gihe Satubi ahakana neza na neza, ariko umuntu agashobora kwibaza ati ese turavye ku like koko niko bimeze uko rero. Mu gihe Dramati wewe n'inyuma yaho asohoye indirimbo yitwa Itampolize igakwiza views ashika 100,000 mu munsi umwe, abantu benshi bavuze bakavuga, ariko Dramati akaza kubeshuza yuko ata boost yakoresheje canke kwa kuntu ko kugura views canke ukagura abantu bayiraba vuba bwango ibi. Ariko Satubi turabihevye kuri no butumwa yashize ahagaragara, vyerekana neza yuko yagiriza uno muririmbyi Irankunda Heri canke Dramati yuko ino ndirimbo kugira ngo ishika yagobanje kugira views akabusta, akagura views akabusta. Nta cemeza na kimwe tuvuga ngo kiriho,
yuko uno muririmbyi Irankunda Heri yoba yarabikoze, ariko nuko ino ndirimbo Madame yiwe nayo ari indirimbo yakunzwe cyane, nubwo tutovuga yuko yakunzwe ku rugero rwa Satubi, ariko ni imwe mu ndirimbo mu mwaka wa 2022 ndetse n'uno mwaka wa 2023 iza mu zikunzwe cyane kuri YouTube ndetse n'ahandi, haba ku maradiyo n'ahandi. Reka tubashimire ko mwabashe kumva ubutumwa bwa Satubi ashikiriza nyuma yuko ino ndirimbo ya Madame ya Dramati imaze kubigaragara hanze ikwiza views miliyoni 4, nawe nyene indirimbo Beautiful ikaba imaze gukwiza miliyoni 4. Reka ndabashimire, subscribe kuri channel YouTube yacu, like, comment, mukomere na gahwane mu ndi bigani.